chugahugu keza sagwa mahoro bawe abana bawe bose wavyaye utekanirwe utunganirwe. Abo n'urwaruka ruhurikiye muri koperative ikorera utwabo, koperative de jeunes entrepreneurs do Gatumba, komine Mutimbuzi, intara ya Bujumbura, aho kuri uwa gatanu igenekerezo rya 9 Ruhuhu mu mwaka wa 2024 bari baramutse bimbura ibigori mu murima wabo uri ngaho mu Gatumba. Bakaba biteze umwimbu uri hagati y'itoni 3 na toni 3.5 ku murima upima metero 33 kuri 32. Yohani Nzomara rumwe asanzwe ajejwe ivy'amatongo muri komine Mutimbuzi yari yaje gutera intege ugo gwaruka, yararukeje acahamagarira n'urundi kuja hamwe. Nayo ku kibazo c'ikibanza gito bakoreramwo basaba abajejwe intwaro kubaronsa ikindi kibanza kinini, Yohani Nzomara rumwe agira ati: by'ukuri ntaworeka kudakenguruka bino bintu runo gwaruka gwakoze. Twebwe rero nk'abasanzwe baserukira igisata cy'ivy'amatongo mu komine tugiye kubitwara mu nama mparuzwa jambo vuba cyane, kuko mu kwezi kwa gatatu ndazi neza ko tuzoshobora gukorana kugira ko tubice hirya no hino runo gwaruka by'ukuri ruriko rurakora bino bikorwa nk'ibi dushobora kururonsa ikibanza. Umukuru wa zone Gatumba Yohani Muyoboke asaba imvukira gushira mu kuboko kugira ngo abatere intege ugo gwaruka koko ruri ku kivi. Kama twotera imvukira turabaha ikaze baze bafashe ugwaruka. Iyi koperative iri hano ikorera ha muri zone Gatumba, ibikorwa vyayo bibera ngahanye muri zone Gatumba, n'umurima niho uri. Rero turabateye akamo baze barufate mu mugongo, eka nubwo atobari imvukira yaha n'uwari we wese yumva ashobora gushigikira ugwaruka, turamuteye akamo azoze arushigikire ruri ku kivi. Christian Noel Akimana asanzwe arongoriye iyo koperative aratubwira ingene biyumviriye gukora umugambi w'uburimyi n'ukuntu babigenjeje kugira ngo bashike kuri iryo hangiro. Tugitangura twatanguriye ku mugambi wasaba uburyo buke twari dufise, wari umugambi w'ibizinu. Mugabo kubera ko ibihe vyagiye birahindagurika, iyi zone yacu irahura n'imyuzure, ahantu twakorera naho harashikirwa, bica bituma tugira ikindi ciyumviro mu nyuma cyo kuraba ikindi twokora tukagikorera mu kibanza ciza kidashobora kushikamwo amazi yaduhungabanije ubwa mbere. Mugabo gushika hano tukaba byose tubikesha ibikorwa vya mbere. Gushika ubu amambre bayo bifasha, mugabo twari dusanzwe dufise n'umutahe w'ibanze, muravyumva mu dukorwa twagiye turakora tugitangura. Mugabo kino kibanza mubona turiko turakoreramo ubu ni kibanza twahawe n'umuntu nyuma yuko tumubwiye ko dushobora kuhakorera umugambi w'uburimyi bw'ibigori, kuko ngaha nta kintu na kimwe hari ishamba, nta kintu na kimwe cari kihari. Hanyuma arumva umugambi wacu caravuga ati ubwo buhinga bushasha bwo kurima ibigori murashobora kubukorera ngaha muri koperative. Nkuko mubizi koperative igirwa n'abantu batandukanye bafise ubumenyi butandukanye, mugabo twebwe gushika ubu dukorera mu vy'uburimyi n'ubworozi, nivyo twamye twipfuza gukoreramo kuva tugitangura. Ivyo rero twipfuza gukora nuko ubu buhinga bushasha bwo kurima ibigori ku buhinga bwa kijambere, ukarima ahantu novuga nti bwo kugwiza umwimbu w'ibigori ku buhinga bwa kijambere, turifuza ko tworonka ikibanza ciyaguye co kubukoreramo imbere yuko tuja mu bindi bikorwa, tukabanza tugakora mw'iterambere ry'ikigori, tugakorera ahantu hiyaguye, tukabona ko umwimbu w'ibigori natwe mu Burundi twawutereyemwo kugira ngo ibigori bibe biboneka ku rugero rushimishije. Ibi bigori tubifashwamwo n'abahinga ba koperative nyene baronse ubumenyi babukuye ku bandi bahinga bavyigiye mu bindi bihugu, mugabo kandi tukabifashwamwo n'abamambre nyene bizi ivy'uburimyi muri kaminuza. Rero dufashishije ubwo buhinga bushasha n'ubumenyi bwo mu mashure, bica bituma dukora nkuko
bitari bimenyerewe. Imbuto twakoresheje ngaha ni pane 53 niyo twakoresheje, mugabo imbuto nayo irakenera isi ibiteguye neza kugira ngo ishobore gutanga ivyamwa nk'ivyo muhejeje kubona ngaha. Rero n'ubumenyi butandukanye dufise muri koperative butuma dushobora gushika ku kintu nk'iki. Inesi Dusabe umwe mu banwanyi b'iyo koperative arashima mbere akanahamagarira n'abandi kuja hamwe na cane cane abigeme kenshi bakunda kwikumira. Ikamaro nakuye muri koperative de Jeune Entrepreneur do Gatumba nuko nabonye ko kuja hamwe ari vyiza bivanye nuko twebwe abajene nubwo tuba twarize tuguma twiyumvira ko dukeneye kuza gukora ubuzi bwa leta, ariko tugiye mu makoperative tugashira hamwe ubwo buryo buke tuba dufise turashobora kwiteza imbere tukaba turabayeho mu kurindira akajya kazi tuba twiteze ka leta. Nk'akamonotera abandi bakobwa bivanye nuko aha mu Burundi abakobwa twama twikengera kandi dushoboye. Rero nk'akamonotera abakobwa nuko bokwegera abo basaza bacu bakabiza ukuntu bashobora kwiteza imbere, kuko nubwo mwabonye iyi koperative yacu turi bakeyi kandi siyo yonyine ifise abigeme bake mu makoperative. Iyi wacu twaragerageje guhimiriza, bamwe baraza tugitangura, ariko benshi bivanye n'ukuntu usanga baguma bikumira bagira ubwoba ti ibintu nitubona aho bizodushikana, kaje usanga dukoze n'ibintu vy'inguvu. Urabona abakobwa nabo bakunze kwikengera ngo nta nguvu bafise, ariko twese turi hamwe turashoboye kanatsinda dushize hamwe nta kintu cyoshobora kunanirana. Niyo mpamvu no himiriza abakobwa bo mu Burundi na cyane cyane ngaha muri zone yacu ya Gatumba ko bo kwitwararika kwinjira mu makoperative cyangwa amashira hamwe kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Mwomenya ko iyo koperative igizwe n'abahungu 13 harimo abakobwa 7. Radio television